ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera kuko tuyamina. Haleluya. Amen. Imana yasubiye kandi kutugirira neza, akaryo keza ko kuba kandi imbere yayo mu bwiza bwayo. Na cyane cyane kunezererwa uwo mwami mwiza, iyo Mana nziza. Amen. Okay. Nshaka yuko tudatevye tuje mu ijambo ry'Imana. Text nza gusoma canke nza guhagararako ni text twarabiye hamwe mu gihe gishize muri Luka igice ca 10 uhereye ku murongo wa 25. Hari ikindi kintu nshaka yuko turabira hamwe muri iyi text kugira ngo kameme tubone umutima w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Amen. Rero kuko ntari buvuge kuri iyi text yose, twarayiganiriye ko mu gihe gishize, munyemerere juste ntange icyumviro rusange kiri muri iyi text kugira ngo bidufashe kuja aho dushaka kuja, ariko ivyo tuza kuvuga byose bifitanye isano n'iyi text, siko? Okay. Muri iyi text ugiye kuraba muri context y'iyi chapitre ni ibibazo abasadukayo bakaza bakabaza Yesu ibibazo, abafarisayo bakaza bakabaza Yesu ibibazo, bakamubaza ibibazo nawe akabaha inyishu. Hama muri iyi text yacu hariho umunyamategeko, umuntu yize yanonosoye amategeko ya, reka nkwereke, iyo turiko turavuga amategeko ngaha ntabwo ari amategeko y'i Burundi, ntabwo ari amategeko y'igihugu icyo ari cyo cyose y'isi canke iki, oya, n'amategeko y'Imana. Rero iyo bavuga ngo yari umuhinga mu mategeko, yari umu expert mu mategeko, mu gifaransa akoresha docteur. Iri jambo docteur ni ijambo kandi risobanurwa umwigisha w'amategeko. Ubundi yari umuntu yize isezerano rya kera, akariminuza, akarinonosora, akarimenya mu buryo yashoboraga guhagarara imbere y'abantu iyo ariko aravuga bakemera yuko ivyo ariko aravuga ari ukuri. Murabona twese turiga, ubu umwana ahera muri maternelle, avuye muri maternelle akaja muri primaire, hari ivyo yiga muri primaire atashoboraga kwiga muri maternelle, agiye muri secondaire hari ivyo yiga muri maternelle yarazi yuko bidashoboka, cyangwa muri primaire azi yuko bidashoboka, ariko muri secondaire bagatangura kumwereka yuko bishoboka. Nagiye kubona yuko ivyo biga muri université, bon, sinzi nimba ari vyose, ariko nagiye kubona vyinshi mu vyo biga muri université ni vya bindi nyene basubiramo bize muri secondaire, hama bagaca bamuha licence. Ijambo rivuga urahawe uburenganzira ubu rero bwo kuvugira ivyo wize. Vya bindi wiga muri secondaire urashobora kubikora, ariko ko waminuje tuguhaye uburenganzira bwo kuvugira ivyo wize. Rero aba bagabo bari abantu babaga bize mu buryo ahagaze imbere y'abantu avuga, babaga bazi yuko abifitiye uburenganzira bwo kuvuga. Niki rero acabaza Yesu ikibazo gisanzwe, kubera yuko yumvaga yuko umengo Yesu inyigisho ziwe ni inyigisho entre guillemets zisa n'ukuri, ariko ukamengo hari ukungene zitemeranya cyane n'ivyo we yarazi. Hama cyangwa ati none icyagezwe gikuru gusumba ibindi byose ni ikihe? Nico twabonye la fois passée, kunda uhoraho Imana yawe uyikundisha umutima wawe wose, uyikundisha ubwenge bwawe bwose, uyikundisha ingoma zawe zose, uyikunde wowe wese. Ariko kandi ikindi cyagezwe kimeze nk'ico nuko ukwiye gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Uyu mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo ashaka kwiyerekana acaravuga ngo ngira none uwo mugenzi wanje ninde nkwiye gukunda nkuko jewe nikunda. Twarabibonye la fois passée, mu vyo Yesu yavuze vyose yari ko aramwereka uyu mugabo ngo umviriza, ntago bihagaze kurinde akwiriye gukundwa na wewe nkuko wikunda, ahubwo nshaka yuko ubona uwagukunze wewe utabibereye. Igihe uzobona uwagukunze wowe utabibereye,
ico gihe nawe uzogenda ukore nk'ivyo, nawe uzogenda ukunda abandi, apana kuko baridinye, apana kuko babereye gukundwa na wowe, ariko kuko uzi yuko nawe wakunzwe utabereye. Iki nico cyumviro kirimo ngaha. Hama rero nibaza yuko ari muri verse nabahaye imirongo iri ku ruhande ukwayo, ni verset 34 na 35. Haravuga ngo aramwegera amupfuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo n'umuvinyu, amushyira ku ndogoba yiwe, amujyana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Bukeye asokorora idenariyo zibiri, azihanye n'indaro, amubwira ati umurwaze, kandi ivyo uzotanga vyose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Haleluya, amen. Okay, muri ya nkuru yacu rero ico twabonye nuko uyu musamariya amaze kwentervena kuri situation y'uyu mutipe yaguye mu maboko y'abambuzi, yamujanye mu nzu y'indaro. Siko? Okay. Uku niko Bibiliya y'ikirundi ivuga inzu y'indaro. Muri Bibiliya y'icongereza ijambo rikoreshwa ni iryo nyene, ni inzu y'indaro canke inzu y'abagenzi. Iki no muri Bibiliya z'igifaransa nuko nyene bakoresha, soit hôtellerie canke auberge canke maison de passants. Bariko baravuga ni inzu yagenewe abantu bari mu rugendo. Okay? Cyambere nshaka yuko tubona ngaha nuko iyi nzu ivugwa ngaha ntabwo ari inzu umuntu abamwo nk'uri iwe. Birumvikana? Mu yindi vugo, si muhiri wanje mvuga nti ndaho nashitse ndaruhutse. Na hantu umuntu aca kubw'umwanya mutoya agaca abandanya urugendo rwiwe. Okay, iki nshaka yuko tukizana muri iki gicapo c'ibintu bibiri. Bibiri twereka nk'ikibanza kitari permanent canke kiri temporaire, ikibanza cigiye gitoya. Bibiri twereka ibintu bibiri. Icambere Bibiri itwereka imibiri yacu. Bibiri itwereka imibiri yacu nk'insago, aho umuntu aba mu gihe gito, ariko kandi atari muhiriwe, aho avuga ati nashitse ndaruhutse meze neza. Iki ngiki Bibiri katwereka yuko hari igihe c'uko umuntu azova muri uyu mubiri agataha iwabo, aho azoba muhiriwe hanzi hatandukanye naho uri uno munsi muri uyu mubiri. Bibiliya iratwereka neza yuko impwemu n'umushaha bizova muri iyi mibiri yacu, hanyuma umubiri wacu usubire mu ivu aho wavuye. Kandi ijambo ry'Imana rirabereka neza yuko jewe na wewe tutari iyi mibiri, turi iyo mpwemu ifise ubugingo. Okay? Rero hariho iwacu atari ngaha muri iyi mibiri. Niyo mpamvu nubwo turi ngaha mwisi twambaye imibiri, tumenye yuko umubiri c'est juste ahantu turi mu mwanya runaka kugira ngo dukore ivyo dukwiye gukora ngaha, ariko kandi hari igihe tuzova muri uyu mubiri. Ivyo ni ikindi kintu kumbure tuzofatira umwanya wo kwiga, ariko munyemerere mvuge kuca kabiri. Kitwereka Bibiliya itwereka nk'ikibanza c'umwanya mutoya, atari kibanza kiri permanent, ni yisi. Hirya y'umubiri Bibiliya atwereka kandi yuko ni yisi atari ikibanza cacu, atari muhiri wacu, atari ahantu hacu hibiye bidashira. Bibiliya itwereka yuko ngaha mwisi turi ingenzi n'inyambukira, turi mu rugendo, hari igihe tutazoba tukiri ngaha mwisi. Okay, ukubaho kwacu ngaha mwisi gukwiye kugira ico kumariye isi mu gihe turiko turarengana, ariko mu kubaho kwacu ngaha mwisi tumenye yuko turiko turatraversa, turiko turarengana, turiko turagenda. Rero ni nkaho n'isi ubwayo ni
iyo nzu icyo kibanza canke aho hantu ho h'abagenzi. Muriko muravyumva? Ariko ikindi kintu nshaka yuko tubona ngaha ni ikintu kidasanzwe kiri muri iyi text. Siko musubira inyuma ku murongo wa 34, nshaka yuko muraba muri iyi text. Nyuma yuko yakoze ivyo yakoze vyose, amujana muri iyo nzu y'indaro, amujana muri aho hantu abantu baca bakaruhuka just akanya gato kugira ngo babandanye urugendo rwabo. Aho hantu shaka yuko mubona ikintu kenshi tutabona kuko usanga turiko turasoma twihuta. Havuga ngo ngaha bavuga ngo et pris soin de lui, aramwitwararika. Siko ariko mu Kirundi bavuze ngo aramugwaza. Niko mu Kirundi niko bavuga. Amujana mu ndaro y'abahita aramurwaza. Ku murongo wa 35, umurongo wa 35 havuga ngo bukeye bwaho arariha. Umviriza, izi denariyo zibiri zirishwe ngaha ntabwo ari za sejuru yabo. Za sejuru ziri ku ruhande ntizivuzwe ngaha. Ariko izi denariyo zibiri zivuzwe ni kubwa soin zizokorwa kuri uyu muntu muri absence y'uwamuzanye. Muriko murabibona? Sizi yuko mubona iyi text. Izi denariyo ntabwo ari kubwa sejuru yabo, si kubw'umwanya bamaze hariya. No, ivyo Bibiliya ntabwo ibivuga, bisobanura yuko yoba yabirishe ku ruhande. Ariko izi denariyo zibiri zirishwe ngaha, azirishe kubw'ibindi bikorwa vyo kwitwararika amagara y'uyu muntu bizokorwa mu gihe watazoba ari preza muri uwo mwanya, muri ico kibanza. Hama aranavuga ijambo ngo nzogaruka. Igihe nzogaruka nzoriha n'ibindi vyose bishobora kuba vyarakoreshejwe birenze ubu buryo ntanze muri uyu mwanya. Iki kimigicapo kihe? Kimigicapo cyuko iyi hotel, iyi nzu y'abahita ivugwa ngaha ntiyari inzu isanzwe, yari yose inzu abahuye n'ababrigand, abahuye na babambuzi vy'abisuma bababandi hariya hanze. Iyo baje ngaha barashobora kuronka umwitwarariko kugira ngo basubire kandi kuba bazima, basubire kandi mu buzima bwabo. Niho havuye titre ivuga ngo ishengero nk'ibitaro. Ishengero nk'ibitaro. Okay? Shaka rero uno munsi tuvuganire kuri ico kintu, tuvuga kuvyerekeye ishengero nk'ibitaro. Okay? Nkuko twabibonye la fois passée, iyi text itwereka yuko muri ikiri important ni ukubona urukundo wakunzwe, kugira ngo urwo rukundo wakunzwe ushobora kugira gute, ushobore kurugaragariza abandi. Rero nshaka yuko tubona ukunge n'urwo rukundo rukwiye kugaragarira mu nzu y'Imana, ariko muri ubu buryo, inzu y'Imana nk'ibitaro, inzu y'Imana nk'inzu yo kuvuriramwo, yo kwitwararika abahuye n'abambuzi kugira ngo bashobore kugira gute, bashobore gutabarwa, bashobore gufashwa. Iki kintu cy'amakivugwa ngaha. Iyo tuvuga ishengero nkuko Bibiliya bivuga, ishengero ni umuryango. Iyo tuvuga ishengero, ishengero ni umubiri. Bibiliya ivuga yuko ari umubiri wa Kristo. Okay? Ishengero Bibiliya twereka yuko ari ubusho, ari umukuku ufise umwungere wa partenako. Ariko kandi ishengero, ijambo ry'Imana katwereka yuko ari n'ingoro y'Imana, aho Imana isanzwe iba. Ariko muri uyu mwanya nshaka tubone ishengero
sinzi niba muri ko muruvi imvugo ndiko ndakoresha imvugo ivuga ngo ishengero ni famiye n'umuryango, ishengero ni n'umubiri, ishengero n'umukuku, ishengero n'inzu y'Imana aho Imana iba. Ariko ngeze kuri ishengero ni nk'ibitaro, ofate simvuga ngo ishengero n'ibitaro, mvuga ni ishengero ni nk'ibitaro, kubera yuko Bibiliya ntabwo itwereka ishengero nk'ibitaro, ariko ishengero rirashobora gukora nk'ibitaro. Niyo mpamvu nkoresha iyi mvugo ni ishengero nk'ibitaro. Turimo kuvyumva? Ibi biraza kudufasha kugira ngo dutahure. Icya kabiri nshaka yuko nshiraho nk'urufatiro kugira ngo dutahure aho turiko turaja, nuko iyo Bibiliya iri kwiratwereka ishengero, itwereka mu buryo bubiri. Itwereka ishengero iryo twita Eglise universelle, cyangwa umuryango w'Imana uri mu isi yose, mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu bihe byose, abariho n'abazoza, ishengero. Ariko kandi Bibiliya ikatwereka yuko iryo shengero riri mu migwi mito mito, aho twita les églises locales, amashengero ari ahantu runaka. Nk'iyi Life Center ngaha ni église locale, ariko kandi dufeza partie y'iyo famille ngari, iyo famille nini y'Imana ariyo twita Eglise universelle. Muriko murumva ico kintu? Ibi biraza kudufasha kugira ngo dutahure ico ndiko ndavuga. Rero twinjira muri jambo ryacu kugira ngo tubone ishengero nk'ibitaro, dukwiye kwanza kugira igicapo cy'ibitaro. Ibitaro niki? Ibitaro ubundi ni n'urwego ruraho rwashinzwe kugira ngo ruze gutabara, ruze gufasha abantu bafise ibibazo vy'amagara yabo mu mubiri canke mu bwenge, ibibazo bijanye n'amagara yabo mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'ubwenge. Okay? Ibi nivyo bitaro. Nibaza yuko kugira ngo ubone umuntu atumbera ibitaro, aba afise ico kibazo swati c'umubiri canke c'ubwenge. Atari yo mpamvu imujanye ku bitaro. Impamvu zindi zibiri nizi: nuko abagiye mu bitaro kuraba uwe afise ivyo bibazo, canke agenda muri ivyo bitaro agiye atwaye imfashanyo kuri abo bantu bari muri ivyo bitaro bafise ibibazo ivyo ngivyo twavuze we yoba atafise muri uwo mwanya. Birumvikana? Ariko ubundi umuntu wese iyo atumbereye ibitaro abitumbera ku bw'izo mpamvu zibiri: nuko amagara yiwe mu buryo bw'umubiri ashobora kuba afise ikibazo, cyangwa amagara yiwe mu buryo bw'ubwenge. Rero shaka yuko twinjira rero muri mu kigwa cyacu ishengero nk'ibitaro. Mbere yuko tuvuga ishengero nk'ibitaro, munyemerere ngaruke gatoya ku gikorwa c'umusamariya w'imbabazi. Uyu musamariya w'imbabazi tuvuga nta wundi, ndabisubiremo, ni Yesu, si jewe. Nkuko mwabibonye babivuze, ejo hari igikorwa cyo kuja guterera kuba ariko barakora igikorwa cyo gufasha bari abageze mu zabukuru kugira ngo baheze imisi yabo n'imiburu y'urafisa bariko barabayitwararika. Ariko ivyo ntabwo bitugira twebwe abasamariya b'imbabazi. Umusamariya w'imbabazi ni Yesu. Ntidushobora kucihendako ico, kuko niwe yabanje kudukunda mbere yuko tuge tumukunda. Niwe yabanje gukora icari gikwiye gukora kugira ngo dutemwanye urukundo rwiwe. Niyo mpamvu no munsi twege dushobora kubikora. Muriko muravyumva? Niwe musamariya w'imbabazi, ni Yesu. Rero turavye ku gikorwa ciwe, icambere nuko uyu mugabo ari we Yesu, ico yakoze, il s'est assuré, yakoze ibishoboka vyose kugira ngo habeho ikimenyamenya c'uko uyu muntu yari yaguye mu maboko y'abambuzi atagipfuye. Yakoze ivyangombwa vyose vyari bikenewe kugira ngo uyu muntu yaguye mu maboko y'abambuzi ntabe ugipfa, abeho.
niyo mpamvu muri uriya mwanya nyuma yo kwiexposa kuri danger zose ziri kuri uyu muntu kugira ngo zimuje ko yafashe ikibanza ciwe ariko ntiyagarukiye aho. Ibintu bibiri yakoze, bavuga ngo yamusomoje amavuta ngo amusukako na vino, yamusutse ko amavuta na vino. Ibi bintu bibiri kugira ngo yirasire yuko uyu muntu atagipfuye. Ntabwo ndi bwinjire cyane mu kuvuga kuri ivyo bintu, ariko ibintu bibiri nza kuvuga kuri iki kintu ni ikihe. Nuko igihe cyose Bibiliya iri kwiratubwira kuvyerekeye vino, Bibiliya iri kwiraduha igicapo cy'amaraso ya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amaraso ya Kristo. Rero iki nicyo cyambere umusamariya w'imbabazi yadukoreye twaguye muri bya biganza cyangwa maboko y'abambuzi. Iki nicyo cyambere yadukoreye. Dusutse kwa amaraso yiwe. Amaraso yiwe araza akatujustifia, araza akadutsindanishiriza, araza akavuga ngo ntugipfuye kubw'ivyaha vyawe kuko jewe napfuye kubwawe. Amaraso yanje ni kimenyamenya cyuko ubuzima bwanje bwabaye ikimazi kugira ngo wowe ntubuwo gupfa ubeho. Yesu ashimwe cyane. Mu Barome igice cya 3 ndakunda cyane imirongo, umurongo wa 23, 24, 25 na 26 havuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu Baroma 6:23 akavuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Bose kuko bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, bose barabakandida bo gupfa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo kubwo kwizera Yesu Kristo, we yatubereye impongano kubw'amaraso yiwe. Yafashe ikibanza cyacu twebwe abari bakwiye gupfa kugira ngo twebwe ntitube tugipfa ariko tubeho kubw'amaraso yiwe. Ngo nicyo gituma Imana yirengagije ibigabitanyo by'abantu kugira ngo iboneke yuko niyo yonyene igororotse, niyo yonyene igororotse, akaba ariyo yonyene itsindanishiriza uwizeye Yesu Kristo. Kumusukako vino, c'est pour se rassurer yuko utari bwicwe n'inguma watewe n'abambuzi. Amaraso ya Yesu ndababwiza ukuri nico cyonyene kiduhagarika imbere y'Imana, atarubanza ruturiko. Tuzi yuko tutazoja mu muriro, ariko tuzi yuko turabo ijuru kuko umugororotsi yapfuye asesa amaraso yiwe kugira ngo twebwe abari bakwiye gupfa ntitube tugipfa rubi ariko tubeho ubugingo budashira. Ivyo Imana yabiduhaye ku buntu bwayo. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, amusomoza amavuta. Naco nyene sindi bwinjire ibwina kuvuga kuvyerekeye amavuta n'igikorwa cyayo nkuko byari bimeze nico bisobanura muri iki gihe, ariko munyemerere mvuge muri ubu buryo turimo muri uyu mwanya bwo kwirasira yuko uyu muntu atagipfuye. Siko amavuta ubundi niyo gucicatriza kugira ngo aba bantu ntibashobore. Donc igikomere d'abord vino iraza ikoza ikadesinfecta, amavuta akaza gufasha kugira ngo cicatrize vuba. Babaga bayafise aho bafataga urugendo hose. Sasa ijambo ry'Imana ritubwira ku mavuta. Amavuta ni gicapo cha mpwemu yera. Ndabisubiyemo. Amavuta ni gicapo cha mpwemu yera. Munyumve neza. Amavuta si mpwemu yera. Hariho abantu umuntu aza akakwegera, na pastor yarabivuze ngo no muri yindwi, hariho abantu baza bakakwegera agaca kubwira ngo mbega noronka hehe amavuta ya erayo meza yo kugira ngo nisukeko kugira ngo umuvumo umveko. Mbega abantu bafise ikihe kibazo ariko munyemerere ndababwize kuri ikibazo kiri mu kungene abantu kubinzoya kwabo batazi kurobanura inyigisho zitarizo n'inyigisho zo. Uno munsi même les grands pasteurs bemewe no muri iyi region yacu baradandaza amavuta ya erayo.
cyangwa bakabwiriza abantu bababwira ngo barondere amavuta ya elayo, bane n'amavuta ya elayo mu mazu yabo, berekana ubushobozi bw'amavuta ya elayo, yuko ubushobozi bw'amavuta ya elayo bushobora gukingira abantu uburozi, bushobora mvuze uburozi ndiko ndavuga abarozi babandi baguruka ku bitaro, kuko ku rutaro yewe muratwenza, ariko kandi urazi uraho niwe yavuze ngo akabi gatwengwa nta keza, ariko birababaje. Amavuta si mpwemu yera, amavuta ntabwo ari mpwemu yera. Abantu bafata ibintu bifatika bakabisengera, hanyuma bakabiha abantu, bigacika doctrine, abantu bakazokwama bakoresha ivyo bintu. Amazi ahezagiwe, amavuta ahezagiwe, amavuta avuye muri Isirayeli. Yewe sinzi n'ukungene basigaye biyaranje, umuntu ataraja muri Isirayeli asigaye azi ukungene afata uducupa tukaza turi ku etikete yuko ayo mavuta avuye muri Isirayeli yayaguze ngaha muri ville. Okay, reka nigarukire si nje muri ibyo. Amavuta ni gicapo cha mpemu yera, amavuta si mpemu yera. Yakobo aravuga ngo n'abarwayi mubasengere ngo munabasuke ko amavuta. Ivyo rero nivyo abantu bahagararako kugira ngo basuke ko abantu amavuta. Ndashobora kubikora igihe mpemu yera anshize mu mutima kubikora, ariko ntabwo ari doctrine, ntabwo ari ibintu abantu bakwiye kubakirako ngo kugira ngo bakire ilfo yuko bazokwama bisiga amavuta yasengewe na Pasteur Christian. Siko biri. Kuko mpemu yera, amavuta ni gicapo cha mpemu yera. Yesu aravuga ngo mpemu yera ari kuri jewe yansiza, yandobanuje amavuta kubwa mission runaka. Okay, reka ibyo kwanza mbe ndabyihoza. Ngaruke rero kuri iki kintu. Mpemu yera nawe araza akarasura umusamariya w'imbabazi Yesu yuko tutagipfuye, yuko turi n'ubuzima, yuko ubuzima bwacu bufise garanti yo kubaho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe ntitwavyawe n'ubugombe bw'umugore canke bw'umugabo, twebwe twavyawe n'ubugombe bw'Imana. Niyo aho ni muri Yohana igice cya 13 mu gice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 hoho agacatwereka ukungene dukwiye kuvyarwa na mpemu kugira ngo bikunde tube abo mu muryango w'Imana. Iki ni cyambere, amavuta mpemu yera ku buzima bwacu ni kimenyamenya yuko tutagipfuye, yuko twavutse ubwa kabiri, yuko turabana b'Imana, yuko iwacu ari mu ijuru, yuko atarubanza rukituriko. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribivuga neza mu Banyefeso igice cya 4 igice cya 1 umurongo wa 13 no 14 ngo nyuma yo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza mukaryizera, yabahaye mpemu wiwe nk'ikimenyetso, yabahaye mpemu wiwe nka gage kugira ngo ivyo bibemeze yuko muapatena ku Mana, mutarabo gupfa, mutarabo umwambuzi, mutarabo umwansi, mutaraba satani, mutari abazotabwa mu muriro, muri abazobana n'Imana ibihe bidashira. Mpemu yera ni kimenyamenya yadusigiye cyuko nyuma yo kudukiza abambuzi il se rassure yuko turi bazima. Mpemu yera iki rero abantu bakwiye kucumva yuko ni migenzo twakuriyemo tuba tuti hamagara mpemu ugacha wumva rero yuko mpemu aje ko shikiria maisha mwanadamu. Nitumuhamagara ngoze, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ari muri twebwe, et ça c'est en permanence, ari muri wewe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro za mpemu yera,
aho yibera ari muri twebwe. Ibi ni ukugira ngo we yirasire yuko turi bazima tutagipfuye. Ikindi kintu dukwiye kubona ngaha ni iki kintu ijambo ry'Imana rivuga mu Roma igice c'8:16 ngo uwo mpwemu yera muri twebwe ashingira intahe impwemu zacu yuko turi abana b'Imana. Reka ndabivuge muri iyi context yindi cyangwa muri ubu buryo bundi. Mpwemu yera ashingira intahe impwemu zacu yuko tutagipfuye, yuko turi bazima, yuko tutarabo gupfa rubi, yuko turi abana b'Imana, yuko ubugingo bw'Imana buri muri twebwe. Mpwemu yera ari muri twebwe kugira ngo ashobore kutubera igishinga ntahe cyuko tutari bupfe. Haleluya, amen. Ikindi nuko mpwemu yera nanavuze Yesu avuga ngo mpwemu yera ndobanuje amavuta kugira ngo nshobore kubwira ubutumwa boro, gukiza abarwayi, guhumura impumyi, gukiza abanyonyutse imitima, abakomeretse ndabakize. Mpwemu yera ilela araho kugira ngo yirasire yuko hirya yuko turi abatagipfuye, hirya yuko turi abatagipfuye, tunakira inguma zose twatewe n'abambuzi. Iki kintu kirakomeye kuko nicyo kitujanye aho turi ko turaja. Egome il s'est rassuré yuko tutagipfuye, ariko ayo mavuta mpwemu yera ku buzima bwacu ni ukugira ngo yopere hirya yuko tutagipfuye, ariko kandi dukire dusubire gufonctiona neza. Sinzi yuko muri ko murumva iki kintu. Mpwemu yera ariho kugira ngo hirya yuko kuba warizeye Yesu Kristo utagipfuye rubi, ufise ubugingo budashira, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yuko utazotabwa muri cya kiyaga cyaka umuriro rwo rupfu rwa kabiri, ariko ariho kugira ngo akore mu buryo cette fois-ci uza no gukira ibikomere, maze usubire muri activite zawe nk'uko byari bikwiriye, usubire kuba umuntu muzima, ubuzima bwiwe buza kugira icyo buterereye muri communauté nk'uko Imana yabigamiriye. Yesu ashimwe cyane, amen, haleluya, amen. Ibi rero amaze kwirasura yuko uyu muntu atagipfuye, acaramuzana rero muri yanzu twabonye yiswe inzu y'abahita, ariko kandi iyo nzu ari igicapo ciki, ari igicapo c'ibitaro aho umuntu aza akarwarizwayo kugira ngo nyuma yo gukira neza ashobore rero gusohoka. Nkuko nabivuze mbere, iki kintu nibaza yuko twakibonye. Iyi nzu ni bitaro, nubwo yitwa inzu y'abahita, ni inzu ni bitaro, kandi ibyo bitaro bifise ivyo ico bijejwe kugira ngo gishobore gufasha abantu bose bagize gute bahuye n'abambuzi bashobore gusubira kuba bazima, bashobore gufunctiona neza. Ikindi nuko amuzana muri iyo nzu ntiyamutayeyo. Uraza ari igihe uhura n'umuntu yahuye n'isanganya, abantu bakamutora bagaca bagenda bakamudepoza kwa muganga, bagaca bafata inzira bagacomoka, ariko yagumanye nawe. Ntituzi amajoro angahe, ariko yagumanye nawe aramurwaza. Nyuma yo kumurwariza aho hantu, aca asiga arishe ikiguzi cy'ibikorwa bizokorwa kuri uyu muntu, kugira ngo n'inyuma yuko we yagiye uyu muntu abandanya aronka ibigize gute ibimufasha, ariko kandi aranavuga ngo nzogaruka, singiye nk'ukwevye responsabilité kuri uyu muntu nabazaniye, kuko icyatumye ndamuzana ni imbabazi namugiriye. Rero niyo mpamvu nzogaruka kandi kubwe hama nzonabariha
ivyo muzoba mwakoresheje vyose kugira ngo uyu muntu amererwe neza. Bon, ibi ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Yesu azogaruka aravuga ngo ndagiye kwa data. Siko, ndagiye kwa data, ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka ku bwanyu kugira ngo ndabajane. Azogaruka. Yewe uvyumve neza, Yesu azogaruka. Kandi ibimenyetso vyose bihari yari yarabivuze atwereka yuko igihe muzobibona muze mumenye yuko igihe canje cyo kugaruka kiri bugufi. Azogaruka. Ntituzi ryari, precisement ntituzi ryari, ariko ibimenyetso biratwereka yuko ari vuba. Iki kikanyereka yuko ariko arafinaliza aho azodushira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, yarishe ibisabwa vyose, ariko kandi ngo azogarukana rihe ibizoba vyakoreshejwe kubw'uyu muntu. Siko iri jambo mu cyete cyambere cyandikwa bikorinto igice cya 15 umurongo wa 58 ijambo ry'Imana riratwereka ngo umviriza neza ngo ntimucike intege, ntimuhungabane mu mitima yanyu, kuko hari igihe duca mu bihe ubuzima bwacu bugahungabanywa n'ibintu umengo turiko turakora ariko ntitubone les résultats ziri immédiat. Uraza igihe uba mu nzu y'Imana ugasenga igihe, ariko hari ibintu wifuzaga kubona bikoreka ariko ukabona umengo ntibirakoreka. Hari ibintu bituma umuntu ashika hano agacika intege. Iri jambo ravuga ngo ntimucike intege, mushikame, ngo kuko ubutame bwanyu mu mwami wacu atari ubw'ubusa. Ivyo muriko murakora ku mwami wacu subusa. Mumenye yuko hari ibihembo azogaruka. Igihe azogaruka kuvyo wakoze vyose nzosubira kandi ndabiguhe mbere. Yesu ashimwe cyane. Muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 3, Daniel igice cya 12 umurongo wa 13, umurongo wa 3 havuga ngo mwasha kumfasha umurongo. Okay. Ngo abazoba baciye ubwenge bazokwakaka nk'inyenyeri zo kwijuru, ngo kandi abazoba bigishije abandi abazoba bigishije benshi bakabashikana ku kugororoka, ngo bazokwakaka nk'inyenyeri, kandi ibi bizoba ibihe bidashira. Yesu ashimwe cyane. Ariko aravuga ngo hariho responsabilité. Ndagiye ariko nzogaruka. Ico gihe nzogaruka bivanye n'icyo uzoba wakoreye uyu muntu ngusigiye, umenye yuko nzozanzanya ibihembo. Egome urashobora kuzoshika ahantu ukumva uracitse intege, ariko menya yuko nzogaruka. Rero ivyo bize biguhe kugumura umuntu ashikamye, kuko ninaza bivanye nuko ngene washikanye uyu muntu kuri rwarugezo nifuza yuko ashikako go gukira neza, agasubira kuba umuntu afunctiona neza, akimpact ubuzima bw'abandi neza, umenye yuko wewe uzokwakaka nk'inyenyeri. Aka kajambo ngo ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice. Bakitaka eka conjonction. Siko. Ariko rero reka ndababigire ubundi iri jambo rivuga ngo ceux qui auront été intelligents, ce sont ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Abanyabwenge nabo bazoba bigishije abandi ukugororoka. Ngo abo rero nibo bazokayangana nk'itazanure, kandi bazokwakaka nk'inyenyeri. Iki nico yadusigiye avuga ati namukijije, je me suis rassuré yuko atagipfuye, ariko hariho responsabilité ndagusigiye, ndamuzanye muri eglise, mu nzu yanje ikwiye gufonctiona nk'ibitaro kugira ngo uyu muntu azokire neza, ashikaho ubuzima bwiwe bushobora kuba ubuzima kandi buhindura ubuzima bw'abandi. Ibi rero binjanye kuri point ya kabiri
yacu. Bon, point ya mbere yariye kubona igikorwa yakoze, umusamariya w'imbabazi wacu yakoze igikorwa Yesu yakoze. Hama muri point ya kabiri yacu nukuraba rero uyu muvictime, nukuraba uyu muntu yaguye mu maboko y'abambuzi. Okay? La fois passée twabonye yuko amategeko ataco yari kumumarira, kuko amategeko avuga ngo kora ivyo jewe mvuga kugira ngo ubeho, ariko ntushobora kubwira uri ko arapfa ngo akore ivyo umuntu muzima bikunde. Ntibikunda, ivyo ntibikunda. Rero eta y'uyu muntu nubwo atagipfuye, ariko ni eta ni ari ahantu adashobora gukora neza, adashobora gufunctiona neza, siko? Okay, niyo mpamvu yamujanye muri iriya nzu y'indaro, ariko eta arimo uko amerewe ntashobora gufunctiona neza. Ni biki bijanye n'uyu muntu? Twese ilfo yuko dutahura iki kintu. Kugwa mu maboko y'abambuzi, twabibonye ijambo ry'Imana tugira ngo Satani niwe cagisuma, niwe mwambuzi, siko? Niwe kandi akora uburyo bwose bushoboka kugira ngo atwonone. Kandi ugiye kuraba igikorwa ciwe gikorwa buri munsi, igihe cyose, ahariho hose. Nta gihe na kimwe Satani ahagarika gukora. Iyo ndiko ndavuga nta gihe na kimwe Satani ahagarika gukora, ntimwumve nk'aho umengo Satani ari omnipresent, omnipotent, omniscient. No, siko nshaka kuvuga. Niyo mpamvu Bibiliya imwita ugerageza. Aragerageza, ariko arakora. Icya kabiri, ntari omnipresent, ntari hose icyarimwe. Niyo mpamvu akoresha amadayimoni yiwe. Kandi Bibiliya iratwereka yuko ari igitero, ari ingabo nyinshi cyane zifise mission yo kudeturiza abantu b'Imana. Icya gatatu mukwiye kumenya nuko Satani afise amayeri arenze 6,000 abantu bavuga yuko isi imaze, kuko igihe ciwe cyo gukoroka cari n'imbere yuko ibi bihari biremwa. Mu yindi vugo, afise amayeri menshi ashoboka yo kugira ngo akora akantu kaza kubabaza umutima w'Imana, kandi cyane cyane arazi yuko iyo akoze ku muntu yaremwe mu ishusho y'Imana, aho ngaho abakoze ku mutima w'Imana. Rero afise amayeri menshi ashoboka yo kugira ngo ashobore kudeturiza ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu hariho abantu bibaza yuko atagiye na kimwe bigera bakogwako n'umwambuzi, ariko uko niko twihenda, kubera yuko même la science irerekana yuko n'umwana agisamwe igihe abavyeyi biwe bidogeye ibibaye muri uwo mwanya, biraza kuafekta wa mwana. Rero ntuzi ryari umwambuzi yagukozeko. Icya kabiri, ama information turonka asanzwe agize ubuzima bwacu bwa minsi yose, ubwayo araza umugwanizi akayakoresha kugira ngo asambure ubuzima bwacu. Ugasosanga umuntu abayeho ari nuko ateye, ameze nabi, ariko atazi yuko ameze nabi, kuko yibaza yuko no, niko namye, ubuzima bwanje n'ubu niko meze. Hari umuntu ejo bundi turi mu Rwanda na madame, ufata rero ahantu twaraye, bukeye tuvyuka kugira ngo tuje gutega. Yari kare mu gitondo tugiye gutega, gutega bisi. En fait, baduherekeje rero, urabona mu gitondo kare ahantu hakanye, hari uko ngene ubona hari udukoko nyene twatundi tuguruka duto. Bo sinabonye uko ngene kaguye
kuri bag twari dufise hama nca ndavuga nti igiheri nticari igihere ndavuga nti igiheri hama aho twaraye wowe ushaka kuvuga yuko mu nzu yanje hari ibihere mu nzu yanje nta bihere bihaba ndavuga ati turi batatu turiko turaganira nta mpamvu yuko aba bantu bose bumva ivyo turiko turaganira niko meze uko umeze ntibisobanura yuko ari uko wari ukwiye kumera uko umeze ntibisobanura yuko ari uko wari ukwiye kumera umuntu apfa gukora agakosa gatoya umuntu agaca asimbira hejuru agatangura kwikomporta ukuntu ngo mniwache bwana njoo gisi niko gisi huko hayamanishi njoo gisi ungilipaswa kuwa hama umuntu akazogirana ibibazo n'abantu bose umuntu baramuhanura bamugatiye bana gerageza uhindura ukungene uri kurakora ibintu kuko mu bantu baraza kugucisha mu ijisho ngo wansuzuguye wabimbwiriye mu bantu intambara ikaba intambara abavukana bagatandukana ntibabe bakivugishana reka ndakubwire twaraguye mu bambuzi baradukubise baratumaze tumeze nabi egome il s'est assuré yuko tubaho ariko hariho responsabilité ya mbere kwemera yuko turwaye kwemera yuko turwaye ndafise onkle nimba rikiriho nimba atagihari ntabwo mbizi kuko imyaka iraheza ari myinshi ntazi amakuru yiwe niwe wanyuma iwabo wa mama uyu mutipe kuva kera hose yari umubanzi rero wabona twakinaga umupira tukiri batoya ni wanyuma iwabo wa mama rero John ndusha imyaka 4 twakinaga umupira rimwe ataha nta magodiyo twakiniraga ngaha nyene cyangwa tugakinira hariya kuri Chamusare rimwe ataha ariko aracumbagira ati birendekaye barinipiga buyu abatazi buyu kazi yenu ngo barinipiga buyu ariko aracumbagira nyo okay ni sasa reka nshusha amazi kugira ngo ndagukande ni ego ubwo ndagiyeko nshize ko amazi ku muriro nshizemo umunyu nzanye igitambara rero ntangura rero gukanda umuntu nkamukanda agacaba ngo nahejeje n'inkomezi zanje zose n'umwanya wanje wose nzi yuko namufashije nza kubona kumbi ukuguru nakanze siko kwavunitse iki ni ikibazo kuko hariho abantu benshi bari mu nzu y'Imana kandi yarabazanye abadepozamwo kugira ngo mwitwararikwe mufashwe mukire ariko ntimushaka kurekonesa yuko murwaye munyumve neza ndiko ndababwira ubutumwa mpagaze imbere yanyu ariko ibi birandaba ndaza kubivuga ko imbere kubera iki kuko deux fois hari ukungene twihenda kuko tuzi gukotinga amaverse menshi kuko nzi kuvuga amaverse menshi nkayapanga narayafashe mu mutwe ntahagarara imbere y'abantu nkababwira hanyuma nshaka kubereka yuko ibibazo bo bafise jewe atavyo mfise ariko siko biri twese turi mu nzu y'Imana iri nk'ibitaro narivuze nk'ibitaro twese turi ngaha kuko iya quelque part turwaye yatuzanye mu nzu yiwe kuko ashaka yuko twitwararikwa dukire tubohoke dushike mu rugezo yifuza yuko tugira gute dushikamo mvuga kuri uyu muvictime mvuge kuraba ubwoko bubiri bw'abavictime ubwoko bwa mbere bw'abavictime ni abantu baza kweri baraguye mu maboko y'abambuzi ariko batigeze bahura n'umusamariya w'imbabazi bakaza
muri vya bitaro bakaza muri ya nzu y'Imana kugira ngo baprofite les soins zihari, ariko en réalité batigeze bahura n'umusamariya w'imbabazi kugira ngo mbere yuko baronka yandi maswe yose habeho assurance yuko batagipfuye. Abo bantu rero barahari mu nzu y'Imana, baraza bagaprofita ivyiza biri mu nzu y'Imana. Kandi reka ndababwire, hari ukunge n'umuntu yicira urubanza kubw'ivyaha yakoze vyinshi, hanyuma agacaza mu nzu y'Imana bati kazima nja gusenga. Ni Imana izovuga ati ngo kameme waragiye gusenga, hari udu pourcentage dukeya tuza kuva mu vyo wakoze. Uko niko biyumvira, bakumva yuko ça apaise leur conscience kuko baza gusenga. Igihe indirimbo ziriko ziraririmbwa, yewe reka ndababwire, izi ndirimbo turirimba ngaha, ugende ubaze ziririmbwe mu kabare baraduza amaboko. Izi nyene baraduza, muri boîte basigaye bazivuza. Bon, sinjayo ariko naravyumvise. Nimutangazwe kumva yuko ntarigera nja muri boîte. Umunsi nashatse kujayo nanyoye inzoga nyinshi. Biraparangana baca bantahana muhira ndiko ndavugana nka perroquet nta. Baraduza amaboko bari muri boîte. Hari ibintu biteye isoni biba ukumva abantu bariko barabivuga ugatangara. N'abasambana bagashiramo uturirimbo twa louange na adoration, azi yuko ari kumwe n'umuntu atari umugabo we cyangwa umugore wiwe, ariko hari uturirimbo twa louange na adoration hariyo tubaha kwinjira muri mood. Birateye isoni ariko birababaje. Ivyo jewe ntabwo bintangaza kuko na Yesu yarabivuze bien. Yarabivuze yuko barahari benshi ariko batamuzi, batigeze bahura. Ahubwo aravuga ngo sinigeze ndanabamenya, nitwigeze duhura. Ego me mwaraza muri vya bitaro mukabeneficia les soins zikaza zikapeza votre conscience, ariko ntimwigeze muhura nanje. Ico ni kibazo gikomeye. Ikibazo cya kabiri gikomeye kuri aba ba victime nuko n'inyuma yuko yamaze guhura na Yesu, Yesu akirasira yuko uyu muntu aza kubaho, Yesu akamuzana muri vya bitaro mu nzu yiwe. Uyu muntu akaba mu nzu yiwe, muri ya nzu vya bitaro ariko aritwararikwa, aronka les soins zose, afashwa mu buryo bwose, asengerwa, abwirwa ubutumwa, yerekwa igikorwa cyakoretse kubwe. Ariko kibazo gihari nuko umutima wiwe ukiri Yeriko. Simvuze yuko atahuye n'umusamariya, ariko umutima wiwe uri Yeriko. Niyo mpamvu n'igihe yaronse udutege dukeya acavumbuka afata yanzira kandi iji Yeriko, agasubira kandi agakubitirwayo n'abambuzi kwa kundi nyene bamugize ubwa mbere cyane bakanamugira ibirenze byo, kuko Yesu yavuze ati ngo niza kuvamwo mu kugaruka hoho zigaruka zamaze kwimultiplier na 7, umenye yuko situation yawe iza kuba ari mbi kurusha ubwa mbere. Suko batahuye na Yesu, suko batahuye n'umusamariya, ariko ikibazo nuko imitima yabo iracari Yeriko. Kumbure hariho ama avantage baboni Yeriko, hariho ama plaisir bakiboni Yeriko, hari ibintu bagihamiye Yeriko, bigatuma n'igihe ari mu kuburiri bavuga ngo bw'indembe, ariko kandi agatima kiwe kagatera kaji Yeriko. Murabona Abisirayeli Imana yabakuye muri Egiputa ibajanye mu gihugu yasezeranye basogokuruza babo, babonye ibikomeye Imana yakoze, ariko bari mu bugaragwa juste kuko bamaze iminsi bariko bararya manu. Umunsi bayibonye barahimbaje Imana, iki kintu kiratangaje, barahimbaza Imana bose batangwa kuvuga ngo
ngo mbega iki ni iki. Ubundi rya jambo manu bisobanura iki ni iki. Niko irya jambo manu, kuko hariho abantu bavugi, urazi ukuntu kwacu kw'abapentekote dukunda kuvuga mu ndimi bati manu bisobanura iki ni iki. Nico gusa bisobanura. Barahimbaza Imana kuko babonye manu, ariko bariye manu rimwe kabiri gatatu sinzi, nyuma y'indwi batangiye kubwira Mose, sha urazi yuko dukumbuye concombre, urazi yuko dukumbuye amafi yo muri Egiputa. Nubwo Farao yatugiriye nabuko yatugiriye, kazima twaryaga inyama. Nubwo abambuzi bankubitiye hariya hantu ubuzima bwanje bwari buheze, ariko n'imiburiburi nariko ndegereza Egiputa, narayibona Yeriko yari imbere yanje, narayibona. Ntuzi ivyo uri kurijanamo, ariko reka ndakubwira hari urupfu kandi rubabaje. Nukuri urashobora kuhononekarira kandi bibi cyane. Rero iyo umuntu adashobora kwemera yuko arwaye kugira ngo yitwararikwe neza, canke nubwo umuntu yitwararikwa ariko umutima we ukaba ukiri Yeriko, uyu muntu ntashobora kumererwa neza nk'uko umusamariya w'imbabazi yashakaga yuko amererwa neza. Icya kabiri, uyu muntu azokora amanyanga menshi, azokora amarorerwa menshi aza gutuma ubuzima bw'abandi benshi bumererwa nabi, ariko kandi n'ubwiwe abushire mu kaga. Munyumve neza, hariho igihe umuntu si umwambuzi, yakomerekejwe n'umwambuzi, ariko ntashaka gukira, ntashaka kwitwararikwa, ntashaka yuko le prix payé n'umusamariya biza kugira effet ku buzima bwiwe. Ugasanga ubuzima bw'uyu muntu butanguye kuba ikibazo ku bandi bantu, atari kubera yuko bahuye n'umwambuzi, ariko bahuye n'umuntu yaguye n'abambuzi. Ntiyashaka gukira. Niyo mpamvu utemeye kugira ngo Imana ishaka yuko gikoreka mu buzima bwawe gikoreke. Ndiko ndavuga kuri wowe, nimba by'ukuri warizeye Yesu Kristo ukabandanya muri iyo nzira y'Iyeriko, reka ndakubwira uzosanga non pas seulement konona ubuzima bwawe, ariko uzosanga ubuzima bwawe buriko buronona ubuzima bw'abandi bantu. Hanyuma kuri wowe rero uri ngaha, wowe utaranahura n'umusamariya w'imbabazi, nukuri iyi ni invitation y'imisi yose yuko abarakaryo keza kukuvuga uti egome wexpojeje ubuzima bwawe kuri danger yanje kugira ngo jewe simbe ngifa. Iyo ni assurance umuntu wese akwiye kugira mu buzima. Haleluya. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 17. Uwo murongo ndawukunda. Uyu murongo ndawukunda kuko ntimuntwenge. Wamunyibutsa texte nize ndi muri 7e mu Rwanda. Imisi yose ndawusomye ungarukana kuri iyo texte nize mu Rwanda. Hava ngo obeyise avoko ni mwumvire ababaganza. Ahangaha uyu mwanditsi ariko arandikira abaheburayo, ntabwo yariko aravuga ababaganza, avuga abaganza igihugu. Yariko aravuga abarongozi babo bajejwe kwitwararika ubuzima bwabo bw'impemu. Siko hava ngo ni mwumvire ababaganza, ngo babandi babateramira igihe cyose, ngo kuko mutabikoze gutyo, mutabumvira bagira umutima ubabaye, bagira umutima n'ivyo bakora babikora batanezerewe, ngo kandi mumenye yuko atanyungu bizoba birimo ku bwanyu, ntibizobabuza gukora vya bindi bari bakwiye gukora, ariko babikora bataryohewe kuko abo bariko barabikorera
ntabwo bariko barabumvira, kuko mu kubumvira nivyo biza kubashikana kuri ya resultat umusamariya w'imbabazi yashakaga yuko bashika mu gihe yabazanaga. Siko navuze texte nasomye nize ndi mu windwi, ni la chèvre de Monsieur Seguin. Naratangaye yuko mu Burundi iyi texte itahari. Monsieur Seguin yatungaga impene imwe, iminsi yose akagafata ari gatoya, akagatunga, akagakura, kamaze gukura kagaca gacomoka kakaja ku misozi. Hariya ku musozi hariho lu, hariho imbwebwe, hariho siko igacikarirayo. Monsieur Seguin akaja kurondera iyindi mpene akayizana, akayitwararika, rimwe ya lu yamaze kumurira twinshi, acatangura kuvuga ngo ebana aka rero ndakazanye. Acara kubakira neza, arazitira kuba ngo nikaronke uko gacomoka. Atangura kukabwira tumviriza rero, ntuzugende kuko abandi bose bari ngaha mbere yawe baracomotse baduze hariya hejuru, imbwebwe yarabariye, ifyisi n'ibyo yarakariye. Ni rero nawe ntugende. Kavuga ati nukuri sinzova ngaha. Akagaha vyose kakeneye, akaja kukarondera ubwatsi kakamererwa neza. Kamaze gukura gatangura kumva ngo mbega hariya ku musozi hoho ubwatsi bwaho bumeze gute. Ilfo yuko nja kuraba ubwatsi bwa hariya uko bumeze. Kavuga ati bana jewe ndashaka kugenda. Kavuga ati ntugende, hariya hariho lu iraza kukurya. Yari izindi ntugende. À la fin konyene kara kubita ahantu karabomora, karacomoka, karaduga. Monsieur Seguin aje kuraba arakabura, bati nta kundi nako kariwe. Monsieur Seguin rero yari yakabwiye ngo imwe gusa mu mpene zose zaduze hariya niyo yashoboye kwigwa nako ijoro ryose kugeza bukeye izuba rirashe. Yari yamaze gucika intege, iravuga ikiricara, ya lu irayirya. Nako karagenda karibagira ivyo Monsieur Seguin yagiye, kabona ubwatsi bwiza kweri busa neza, karaburya, kararyoherwa. Hanyuma hageze 18h, no kariko kararya, karabaga hariya hepfo kakabona kwa Monsieur Seguin, kavati no egome yaramfashe neza, ariko kameme handi libre, ndashaka gukora vyose nshaka, ndiruka aho nshaka. Hageze 18h butanguye kwira, kagiye kurondera aho kaza kurara, kaza kumva gaca kibuka ivyo Monsieur Seguin yavuga vyose. Kavati basi karabaye koko umuntu umwe kubantijana. En fait mwebwe ntavyo muzi kuko ntimwabonye filime z'abahindi kera. Ngaha ingoro yari iri ngaha nyene niho twaziranye. Kavati rero kuko hari yigwanyeko, reka nanje nigwaneko. Kararwana nako nyene ijoro ryose mpaka bukeye. Uko rero nasomye iyo nkuru yera kugutandukanye bivanye n'abariko barayivuga. Bamwe bavuga ngo bukeye kaca karicara, kavati kazima na jewe nashikanye aho wawundi yashikanye, mushakunje yalwicira karya. Ariko kandi ngo karigwanye ko uwundi nawe kugeza mu gitondo bukeye Monsieur Seguin yazindutse aja kurondera agahene kiwaho kari, asanga kariko karagwana na yalu, ariko karahantu kamaze gucika intege igiri karye, acara yirasa, acara kazana muri akabati nukuri ivyo wambwiye nukuri sinzosubira kuhava. Okay, imisi yose iyi texte canke iyi verse yaminyibutsa Monsieur Seguin ni hene ryiwe. Uku niko abantu benshi bari mu nzu y'Imana, bari mu nzu y'Imana imitima yabo iri hanze, bari mu nzu y'Imana, bari nawe akabwira tumviriza hariya hanze hariho amabingira. Ni ibingira niko mu Kirundi bavuga. Hariho amabingira arabarya.
ntimwibaze yuko abambuzi bahavuye baracahari uraza kugwa mu maboko yabo kandi abantu ntibumve rero ba Monsieur Sege aribo barongozi b'inshengero nta kundi tuza kubarondera amaje ariko muvyumve neza yakuzanye mu kibanza ushobora kwitwararikwa neza kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza bigusaba kwemera ariko kandi bigusaba gukura umutima wawe Yeriko kuko bitabaye bityo nukuri imfashanyo yose ntakiza kukumarira nubwo yariri n'ubushobozi bwo kugira icyo bihinduye mu buzima bwawe ariko urarisika kutagira impinduka ubona ku buzima bwawe icya gatatu ndangiriza ko ni muri ibyo bitaro rero mu nzu y'Imana mu ishengero nk'ibitaro okay ngaha muri iyi text uyu mugabo yarasanzwe akora aho ngaho cyane niwe nyiri iyo nzu y'indaro niwe ariko ngaha nshaka yuko mubona ishengero nk'ibitaro mumenye yuko uyu muntu ni igicapo cy'abantu bari mu ishengero ni igicapo cy'abantu bari mu ishengero mu bindi vugo ni igicapo cyawe na jewe kandi icya kabiri nshaka yuko mubona ngaha uyu muntu ni igicapo cy'ubundi muntu yaguye mu maboko y'abambuzi imbere umusamariya w'imbabazi aramukurayo amuzana ngaha uyu muntu kumbure wewe yaritwararitswe ameze neza agezaho nawe atangura kwitwararika abaje baguye mu maboko y'abambuzi niko mukwiye kubona uyu muntu siko uku niko ishengero rimeze twese hari ahantu twahuriye n'abambuzi twese dukwiye kuba turi suri yuko twahuye n'umusamariya w'imbabazi twese dukwiye kumenya yuko hariho ahantu tutaragera ariko kandi hariho ibikorwa biriko birakoreka ku buzima bwacu kugira ngo turushirize kumererwa neza dushike kuri resultat uwatuzanye ashaka yuko dushikako twese ikibazo gihari nyamukuru reka mbereke nize ahantu bita Ikibungo ni muri kote est y'u Rwanda rero hari igihe twaburaga amafaranga ya hageze yuko dutaha soit muri vacances cyangwa muri mu tundi turuhuko ugasanga nta mafaranga ya transport ufise ata amafaranga ya transport ufise hariho abagenzi bawe bayafise ari uko ngene bacangaga ukaronka uko ngene utaha ariko kandi bitabaye bityo twajaga kubarabara tukaja kugira gutyo rimwe naratashe nta kuri pick up inyuma mpaka Kigali bandepoza muri ville gushika Nyamirambo nagiye n'amaguru nta kibazo cyari gihari ubwa kabiri nabuze uwumpa lift jewe n'umugenzi wanje twinjira muri bisi tudafise amafaranga iyo bisi dushikana ahantu ikirahindura ariko abo batuzanye barihwa nabaza kudushikana Kigali bazi yuko tuza kuyarihira hamwe hariya kumbe atarufanga dufise tugezeho turemeza yuko twarishe wa wundi kameme ntimuze mubikore ngo nuko bwari uburyo busanzwe iyo udafise uko ngene utaha wajaga kubarabara ukagira gutyo rero hari umukuze twayiganaga ico gihe jewe nari nkiri ku ishuri we agera aho ataha agiye gutaha acaja gusaba lift arahagarara arasaba lift rero hari imodoka Mercedes Benz iyo ari amanimero yayo niho yari gishika mu Rwanda rero umugabo yarayizanye avuye muri Tanzania acarahagarira ikimodoka ambwa ati injira ndagutware yarafise akabege kiwe hamwe n'agasonga bugari yakoze wenyene yakoze mu vyuma acaramubwira umva bari abagabo babiri bari mu modoka acaramubwira ngo murashaka kunyugururira hari inyuma kugira ngo mbike utu tuntu twanje uwundi mugabo ari mu modoka cyangwa ati
we nawe baguhaye lift, we nawe utangiye rero kugorana. Boni yavuze ngo baguhaye lift, we nawe utangiye kugorana. Ariko wa wundi ari mu modoka urazi yuko ari akantu afyonda gusa hari inyuma akuguruka, uwundi agenda arashiramo araza aricara. Baragenda wari anumye baganira ari babiri. Bashika ofete ucinjira muri Kigali Remera, azabona wa wundi yamugetse, we nawe utangiye kugorana. Avuye mu modoka afate bana, merci sana, urakoze bana. Bisha nyiri modoka ntacyo yavuze, uyu yahawe lift niwe yatangiye kuvuga ngo ndiko ndagorana. Reka ndababwira iki ni kibazo kiri mu nzu y'Imana. Hari igihe umengo sinkikora nk'ivyo mwege mukora, nkaca numva yuko mugorana, nkaca numva yuko muri abanyamubiri. Yewe kumbure naje nzita abani kubarusha. Niyo mpamvu nkwiye kwikalma. Kenshi duharura ubugororotsi twifatiyeko. Ivyo nshoboye igihe utarabishobora nkaca mbona yuko utari umugororotsi. Ariko kandi twibuke yuko urugezo runengesereye ni Kristo. Sindarushikako rurarushikako. Niyo mpamvu amanyama yanje akwiye kuba makeya, nabo w'amanyama yawe akwiye kuba. Nimba usenga cyane uwundi adasenga cyane, turiya ndugu, turiya. Nimba hariho byinshi ukora uwundi atabikora, turiya. Twese turi mu bitaro. Kumbure iyo swe waronse hariho ahantu imaze kugushikana, ihanganira abari inyuma. Ihanganira abari inyuma. Ihanganira abari inyuma. Twese turi mu bitaro, yatuzanye mu bitaro. Ishengero n'ibitaro. Kandi tumenye iki kintu. Ivyo nshoboye uno munsi, wowe udashoboye uno munsi, ejo uzobubishobora. Uvyumve neza. Ijambo ry'Imana bitubwira mu Banyefeso igice ca 4, uhere ku murongo wa 11 kugeza kwa 16. Ijambo ry'Imana riri clair. Nabivuga neza, niwe yamanutse akakura y'iminyago hanyuma atanga ingabire. Ingabire yatanze ivyo twita les 5 ministères ziriho kugira ngo zekipe abana b'Imana bose bashike mu kunengesera, bakure, bamererwe neza, bakire, babohoke, bahinduke, hanyuma nabo batangura guserva. Nabo mwindi vugo urugezo ngezemo rwo guserva rufitanye isano n'icyo ariko rakora mu buzima bwanje. Niyo mpamvu ntakwiye kugusuzugura, kuko ndazi yuko yasize abishe. Iyo ndiko ndakora sindiko ndakorera ubusa, kandi n'ivyo ntabona uno munsi azobimpembera. Ariko responsabilité yanje nukwirasura yuko ushika mu rugezo guko na wowe utangura guserva. Utangura guserva. Niyo mpamvu amanyama akwiye kuba makeya mu nzu y'Imana. Abantu b'Imana ntibakiri free kuvuga intege nke zabo. Kubera iki? Kuko intege nke zacu ni isoni. Kuko abandi baca batunena, bakaducisha mu ijisho, bakatwararaza, bakatuvuga. Abantu bakaba muri eglise batwenganira, ariko kandi ata confiance bafitanye. Nimba hariho aho ugeze, nabazohagera. Mwihanganire gusa. Kazima umusamariya yasize arisha, kandi nibikurikira azobiriha. Ibi ndabivuga nimba uri ngaha ugifise intege nke. Yewe tutabaye responsable kuvy'Imana ishaka yuko dukora kubijanye na wowe, ico si kibazo cyawe, ni kibazo cyacu. Wowe ntiwicira urubanza, umenye yuko nitwege we failed, twananiwe icyo twari dukwiye gukora. Kuko ntituriho kugira ngo tugucire urubanza, turiho kugira ngo tukwereke ivyizigiro. Icya kabiri mukwiye kubona muri mundi kwiye kuba mu nzu y'Imana, nuko mu bikorwa byose biba mu nzu y'Imana. Munyumve neza, ndiko ndavuga mu nzu y'Imana, sinshaka yuko mubona uyu mwanya wa culte. Kuko mu nzu y'Imana birenze cyane uyu mwanya wa culte. Mu nzu y'Imana n'ubuzima bwacu.
tuyirimo, turi ngaha, turi hariya mu ngo zacu, turi mu buzi bwacu, turi ko turapagasa, turi abashomeri, dufise icyo dukora, twaburaye, twariye, yewe turi mu nzu y'Imana. Hari ibyo twakoze neza, ari byatunaniye, turacari mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana singaha. Iyi ni programme yabo mu nzu y'Imana bahurira hamwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo baterane intege, bakomezanye. Rero relation yacu ikwiye kurengana ibi. Relation yacu nk'abana b'Imana, nk'abantu bokowe n'umusamariya w'imbabazi umwe Yesu. Relation yacu ikwiye kumva yuko mwikoreranire imitwaro, musengereranire, muterane intege, umwe ahagarare mu gishingo cya mugenzi we. Iyo ni responsabilité yacu nk'abana b'Imana. Nk'abana b'Imana rero birenze cyane izi programme zacu. Niyo mpamvu no mu maselule, iyo nagiye muri selule runaka, uzosanga ikiganiro kiri muri selule ngo vuga ibyo wakuye mu byavuzwe dimanche, ugasanga ni repetition. Ariko umuntu ntavuga ati ewana, aha hantu ntabwo nshoboye, ubuzima bwanje bugwaye gutyo vis-à-vis na rijya jambo. Kubera iki? Kuko ninavuga gutyo sinzi abantu turi muri selule ukungene baza kubifata, kuko barashobora no kunsohora muri selule sinze ngaruka, kuko bumvise ukungene ngwaye ndemvye ndita abandi. Icyo ni ikibazo cyo mu nzu y'Imana. Munyemerere rero mvuge kuri aka kantu. Mu nzu y'Imana, muri ivyo bitaro, toutes les services zihari muri iyo nzu zifise objectif imwe gusa, yo kwereka iyi ndembe umusamariya w'imbabazi gusa. Nico twese tujejwe, nuko umwana w'Imana wese n'ujya tumbera ivyo bitaro atarahura n'umusamariya w'imbabazi azomenya umusamariya w'imbabazi biciye mu kungene abo mu nzu, abo mu bitaro bari responsable kuco bahamagariwe gukora. Nawe duhamagariwe kwereka umuntu. Urabona wa wundi yagukuye hahandi, wa wundi yagusomoza amavuta na vino, wa wundi uriya yasize arishe kugira ngo witwararikwe ukire. Hagaciro uriya muntu uzokwemera intege nke zawe, maze bizotuma uronka amasura yose akwiriye kugira ngo ukire. Hagaciro uriya muntu icyo yakoze, uzi neza yuko azogaruka. Ntutinye ibisabwa byose, umenye yuko ari he's in charge. Nta na kimwe areka gutyo kigende, nta na kimwe. C'est ça notre mission, kugira ngo abana b'Imana bamenye Kristo, bamumenye. Paul aravuga ngo nta nubwo ndageraho ndamumenya nk'uko byari bikwiriye. Niyo mpamvu ngerageza kwibagira Yeriko, niyo mpamvu ngerageza kwibagira ikindi kintu cyose. Nico twese duhahamira, tumumenye, tumuhishurirwe, tumenye urukundo rwe, tumenye imbabazi ziwe, tumenye ikiguzi yarishe ku bwacu. Igihe tuzobimenya, nous allons accepter, turaza kumwemerera, bati reka twemere les soins zihari. Tuzokuguruka batwemera batatwemera, baducira imanza bataducira imanza, kazima nshaka gukira. Ndakeneye gukira, raison pour laquelle nshobora kwatura ibyaha byanje, mvuge intege nke zanje, mvuge aho ngwaye, mvuge aho navunikiye, kugira ngo nitwararikwe. Hanyuma urabe combien igihe uzobona gahengwe uzotangura nawe wo kuvuga ati yes, ivyo yankoreye reka najewe nangure kubikorera abandi. Ndangije mvuga kuri iki kintu. Vyose bihagaze mu kumenya yuko twaraguye mu maboko y'abambuzi, ariko kandi ntabwo ubuzima bwacu bugarukiye hariya, kuko umusamariya w'imbabazi yaraciye mu nzira yacu, kandi ariko araca no mu nzira yawe. Umusamariya w'imbabazi
ariko araca mu nzira yawe. Nimba mutarahura, yewe urashobora kuvuga ati Yesu, Yesu, Yesu. Nta soni zimutera, ntabwo bafise, kuko yatubereye impongano. Nukumenya yuko abaguye maboko y'abambuzi umusamariya yaradusanze. Icya kabiri, kumenya yuko icyo amategeko atodukoreye, kuko amategeko atwereka ibikwiriye, ariko twege tudafite inkomezi zo gukora ibikwiriye. Umusamariya yarujuje byose ku bwacu, kandi twemeye akora igikorwa ciwe muri twebwe, biraza kudushikana aho tugira inkomezi zo gukora ivyo amategeko asabwa, atari kubera yuko amategeko abidusaba, ariko kubera yuko umusamariya yatweretse yuko bishoboka yuko tubikora bitavuye mu kwemerwa, ariko kubera yuko yatwemeye. Icya gatatu canke icya kane sinzi, nuko tumenya yuko nk'uko umusamariya w'imbabazi yakoze igikorwa yakoze ku bwacu, ni responsabilité ya jewe na wewe kugira umutima w'umusamariya w'imbabazi. Ni meme, reka ndababwiza ukuri, najewe ubwanje ndasenga vuga ni Imana, uyu mutima wawe ni wo nshaka, kuko mba nabonye yuko uwo mutima atawumfise. Jewe ubwanje ndavuga ni uyu mutima, ndavye ukungene wanyitwararitse, ndavye ukungene umeze, ndabona ukungene ntandukanye na wewe. Raison pour laquelle hari igihe nifata ukutariko ku bantu bari banyiteze kumugisha. Niyo mavuga ati ndakeneye uwo mutima. Ni responsabilité yabo umusamariya yakuye mu maboko y'abambuzi kugira umutima wiwe, kuko yarababwiye ngo ninde mugenzi w'uyu muntu, genda nawe we ube uko nyene. Rero aha turi ni mu bitaro, murakaza ariko kandi mwemera kugira ngo muronke ubufasha bwose bukwiriye. Ahangaha ivyerekeye impemu, ivyerekeye umushaha, ubwenge, ibigumbagumba, ndetse n'ivyerekeye n'umubiri, iyi ni responsabilité ya Eglise. Igihe Eglise itashoboye irapfukama ikavuga ati Musamariya w'imbabazi nahawe, ariko turazi yuko ari responsabilité ya Eglise. Toshobora guhaguruka dusenge. Muhagurutse turasenga kugira ngo turangize. Dusenga, nimburi ngaha utarahura n'umusamariya w'imbabazi, nimburi ngaha yewe utarahura na Yesu, aka n'akaryo kawe keza, aka n'akaryo kawe keza. Niwe musamariya w'imbabazi aratahura situation yawe, kandi yayijemo ku bwawe. Umwemereye, uno munsi byawe birahinduka, uraza kuronka assurance y'ubugingo budashira muri wowe. wowe uri ngaha utarizera Yesu Kristo, wowe uri ngaha uvuga uti sindahura n'umusamariya, egome ndaza mu nzu y'Imana, egome ndabeneficie ibyiza biri mu nzu y'Imana, ariko ntabwo ndahura nawe. Nimba uri ngaha, aka n'akaryo kawe, aka n'akaryo kawe. Munyemereye abandi ndabatumire tudugije ibiganza byacu, juste mu majambo abiri atatu urashobora kumubwira ati egome ndarwaye, reka ibyo ushaka gukora bikoreke kugira ngo ubuzima bwanje bumererwe neza. Urashobora kumubwira icyo ni icyambere. Icya kabiri, urashobora kumubwira ati icyo uri kurakora muri jewe bishoboza nanje gucika igikoresho uza gukoresha mu kugikora mu buzima bw'abandi. Yewe
urashobora kwisengera. Nico twifuza, turifuza uwo mutima we, turifuza kumenya yuko nta justification ihari bivanye na twebwe. Justification yose ihagaze kuri we. Niyo mpamvu atakibazo mfise kwemera aho mfise intege nke, aho ndwaye, kuko ndazi yuko we bitamuteye ikibazo, kuko arazi yuko naguye mu maboko y'abambuzi. Nta kibazo gihari, nta kibazo gihari. Niyo mpamvu kumubwira yuko urwaye, yuko ukeneye yuko icyo yarihiye gikoreka muri wowe umererwe neza, urashaka ukimubwira. Ako kanzi muri uwo mutima nyene uvuga ati yes, uko nyene niko nshaka yuko na jewe nzocika igikoresho ukoresha kugira ngo ubuzima bw'abandi nabwone buronke imfashanyo yawe biciye muri jewe. Nico mwana